ivyo amatwi yacu yumva amaso yacu akabona ibi vyose biba bihishijwemwo ibanga ridapfa kugaragarira bose kandi mu buryo bubangutse ibikoreka mw'isi vyose bigaragara bitwikiwe igifungu cinshi mu bihe bihise twese twarakubitwa n'inkuba mu kumva hirya no hino ibitigiri biteye ubwoba vy'abahitanywe na COVID-19 ariko igitangaje nuko umwe wese aravye aho aherereye ntiyigera habona abantu bahitanywe n'uwo mugera basi n'uwo bazinanye canke inshuti aya n'amakuru twumvise gusa ku mbuga ngurukana bumenyi no ku binyamakuru bimwe bimwe naho nyene abapfuye tukabumva iyo mu yindi migabane itandukanye iri kure yacu uko kino kiza caje giteye ubwoba bwa mbere siko bikiri twumvise umugira wa COVID-19 umwe wese yacatangura kugira ubwoba no kujugumira agatangura gusenga Imana agatangura kwiyegereza ibijanye n'ivyobokamana gusumba mbere ico gihe abantu batanguye kuvuga insiguro nyinshi zitandukanye zigaragaza iherezo ry'ibihe batangura gusaba abantu batandukanye kuyegereza Imana umuntu anisha umutwe gusa nta kindi caza mu bwonko uretse kwiyumvira ivyomugera COVID-19 ariko uko iminsi yagira hera niko ubushobozi n'ukuntu yumvikana vyagiye bigabanuka kubera iki twumva amakuru hirya no hino y'abantu batandukanye benshi bahitanywe n'uwo mugera ariko uko iminsi yagenda irahera niko twarindira ko abadukikuje canke twebwe ubwacu duhitanwa n'uwo mugera tukabura ibi vyece bituma abantu bagera ku rwego rwo kwiyumvira ko no mugera wa coronavirus udahambaye cyane ku buzima bw'ikiremwa muntu na cyane cyane w'umunyafrika akarorero k'ibitigiri bitandukanye vyatanzwe kandi vyo ku rwego rwo hejuru mu gisagara ca Quebec honyine mu mwaka w'ibihumbi 2020 kwa 31 Kigarama haratangajwe abapfuye bahitanywe n'ico kiza bangana n'ibihumbi 8,226 benshi vyabananiye kwemeza ko ico gitigiri ari cyo koko kibaye cyo hoho n'ivy'ukuri ko abo bantu bose boba barahitanywe n'ico kiza canke ko bose boba barapimwe bagatoga uyu mugera canke ko abatowe bose uyu mugera mu cyo gisagara boba bace bapfa igishoboka abantu bashobora kuba bayishwe n'izindi ndwara zitandukanye abandi bakicwa n'ihahamuka ritewe n'iterabwoba ryari rihagaze ku kuntu iyo ndwara yavugangwa cyane hose ku isi ego umuntu abaye yatowe coronavirus mugabo akaba asanganywe indwara y'igituntu canke diabete canke kanseri agahitanwa na kimwe muri ico yacashirwa mu gitigiri cy'abahitanywe na COVID-19 harameze ibihugu vy'uburengerazuba bibangamirwa cyane n'ibihe ibi bihe bikabangamira amagara y'abageze mu zabukuru narigi ibi bihugu bifise ico bita population vieille ni ukuvuga igitigiri kinini cy'abagize ivyo bihugu bageze mu zabukuru gusumba abandi abasaza bose bahitanywe n'ivyo bihe bashirwa mu bitigiri vy'abahitanywe n'uwo mugera ikindi cagaragaye nuko mu bihugu vyo muri Afrika atabitigiri biteye ubwoba vy'abahitanywe n'ico kiza ibi vyagenze gutya mu gihe ibihugu vyo kuno mugabane vyitwa ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere ni ibihugu bitarashika neza mu majambere aha tuvuza amajambere ntidusiga inyuma ugutera imbere mu bijanye n'ubuhinga ku gukurikirana ivy'amagara y'abantu biragoye cyane gutanga ubusobanuro butahuritse kwerekana uko abantu bataragera kure mu majambere bashobora kurinda ikiza giteye ubwoba kuri no mubumbe aba bakarinda gusumba abakomeye mu bwenge n'ubuhinga mu vy'amagara y'abantu ibi vyateye amakenga menshi abantu batari bake ibitigire vyavugangwa ko vyahitanywe n'uwo mugera naho vyavugwa imidondoro y'abahitanywe n'ico kiza ntiyashigwa hagaragara washima n'ishingurwa ryabo ry'abari ibanga rikomeye bamwe bemeza ko ahubwo nyabo naho umwaka w'ibihumbi 2020 aho kuba umwaka waranzemwe impfu nyinshi gusumba indi myaka yose ahubwo umwaka washobora kuba ari umwaka hoba harapfuyemo abantu bakiugereranije n'umwaka w'inyuma yaho kubera iki ni kubera ingingo zitandukanye zifatiye ku kubungabunga amagara y'abantu zarategetswe cyane kandi zishirwa mu ngiro n'abantu batandukanye kuno mubumbe amategeko y'isuku guhagarika ingendo za buri mwanya wose iyugagwa ry'imbibe z'ibihugu n'ibindi bitandukanye ibi vyagabanya impfu z'abantu bahitanwa n'amasanganya hirya no hino amategeko ya COVID-19 yo kutegerana yaraterereye cyane mu kubuza ikwiragira ry'indwara zimwe zandurirwa mu muyaga nivyo koko iyi ndwara ntibuze abo yabangamiye kuruta abandi na cyane bivanye n'imyaka baba bagezemwo hamwe n'ibindi bigwara bikaze baba bari basanganywe ariko ivyo ntivyobuza abantu kwibaza impamvu uburyo bwinshi bw'abahitanwa n'uyu mugera bagaragara cyane ku mbuga ngurukana bumenyi kuruta ibigaragarira ahabazengurutse kurenza urugero uvuga ivy'urupfu iri riba ari iterabwoba yahamura imitima y'abantu benshi ku buryo uwumvise atowe uwo mugera yatangura kuraga uko yumvise mu buryo bw'indenzarugero ivy'iki kiza ibi vyonyene nivyo bimwica kuruta uko yokwishwe n'ikiza ubwacu ibi ntibigarukira aho gusa biragira no gutuma abantu binuba uwo bumvise ko yanduye ico kiza bashima bakinuba n'umuryango ico kiza canduriwemo uko nta kindi baba babona uretse urufu gusa ayandi mayobera nuko iyo hagize umutegetsi na cyane w'umunyafrika
haryamiye ukuboko kw'abagabo bitangura gukwiragizwa hirya no hino ku mbuga ko yahitanywe n'ico kiza. Iyo bibaye hoho ntabe ari umuntu aterekwa ivy'iyumugera ngo abitahure nk'uko abandi benshi babitahura. Ibitabo amahero birandikwa bikarundwa, ega ntawubura amakenga ku ndwara ihitana abazungu cyane kuruta abirabura, igize muri Afrika igahitana abakomeye ikirengagiza abanyarucari. Ikiganiro cya kane muri runo rukurikirane twadondaguye inkomoko zitandukanye zavuzwe kuri iki kiza. Mwarumvise ko hariho bamwe bemeza ko iki kiza ari kigwanisho cyacuzwe n'abashaka kugaragaza ijunja ryabo kuri no mubumbe. Iyi nsiguro ihakwa kumvikana ugeze ku gukurikirana ibivugwa ku kuntu yica. Umuntu yoca yibaza mbega nibiki binyegeye inyuma y'uko kuvuguruzanya hagati y'abatanga ibitigiri vy'abahitanwa n'iki kiza ca COVID-19. Iyi nkuru turacafise COVID tuyivugako. Gumana na Book Imunu Global ukore subscribe. Nitwa Desire Barenga yabo naho ubutaha.